Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye, murakaza neza kuri channel yacu, twishimiye kubana namwe. Uyu munsi rero nifuje kubasangiza inkuru y'umwana w'umukobwa yitwa Anatole Grace. Ni umwana w'umukobwa yavukiye muri Ukraine ku mwaka w'ibihumbi 2003 kw'itarike 4 z'ukwa mbere 2003. Akaba yari afite ubuzima bufitanye isano n'igihagararo kigufi. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 yaje kuva mu muryango wiwe ajanwa muri Amerika nk'umwana watorotse, maze yitabwaho n'umuryango wo muri New Hampshire, ariko muri 2010 uwo muryango yasubije Natali ku masoko y'abakeneye kwadopta abana. Muri 2010 Natali yarashizwe mu muryango w'abashakanye Christine na Michael wo mu Buhindi. Uwo muryango witwararitse nk'umwana w'imyaka 7, ariko vuba na bwangu Banete batanguye kuvuga ko atari umwana nk'abandi, kandi ko ibintu amenyereye bitandukanye n'imyitwarire y'abana b'imyaka 7. Ibyo byatumye batangura gushidikanya ku myaka ye nyakuri. Famiye Anatali ariko arabamwo basavye urukiko guhindura imyaka yiwe kuva 2003 ku myaka 7, bakaja kumwandika ko yavutse mu 1989 bakamuha imyaka 22. Urukiko rwemeye iyo myanzuro batabanje kumusaba, kandi nta wundi muntu wo kumurengera yari ahari. Natali ntiyari aho urubanza rwabera. Kubaho wenyene mu nzu batayeho nyuma yo guhindurwa imyaka. Banete yashize mu nzu ye bwite, bakamuhitiramwo kubaho wenyene, bamurangira ubufasha bwa mbere kugeza rimwe na rimwe batamufashije bihagije. Natali ntiyigeze abona telefone yo guhamagara canke ubufasha butuma ashobora kubaho ubuzima busanzwe bw'umwana. Iburanishwa n'amakimbirane yaje muri 2019. Christine na Michael bari basanzwe barera Natali, bashinjwa kwirengagiza inshingano zo kwita ku mwana kubera uburyo bamusize mu nzu amenyereye. Ariko mu rukiko nta caha na kimwe bahishe, kuko urubanza rwaje gusubikwa kubera ibimenyetso bidahagije. Natali nawe yamaze kuboneka kuri televiziyo avuga ko ibyo byose atabikoze, kandi ko atigeze yishimira kubahungabanya we na bene wabo. Ico ubushakashatsi bwa DNA bwagaragaje muri 2023 nyuma yo gukora ibizamini vya DNA n'andi masuzuma, hamenyekanye ko Natali yari yavutse koko mu mwaka w'ibihumbi 2003
bivuze ko igihe bamushiragaho ubuzima bwe yari akiri umwana. Inyigisho dushobora gukura muri iyi nkuru ni uko hari ibanga rishobora kumara imyaka irenga 100 ritigeze rimenyeshwa ukuri, kandi ko ubwenge bushobora gutera ubwoba abantu benshi. Ntimugacike intege rero. Mwakoze kubana natwe, twishimiye kubana namwe. Ubufasha bwanyu ni inkunga ikomeye, turabakunda cane, nyagasani abarinde, ciao.